Ndabaha ikaze mwese mwamaze gushika kuri ino space y'uno musi. Nkuko mubizi narabibemereye yuko ku musi wa gatanu tuzohora dusimba umusi umwe hanyuma tugaruka uwundi musi ku wa gatanu tukaganira tugasangira ishaka ryo kwibohora, tugasangira ivyiyumviro vyacu. Sinzi ko muriko muranyumva neza. Uno musi hariho ukuntu ndiko ndabigenza uko ntahora ndabigenza, ivyuma vyari vyankoroze gato, bazi ko nahora mpera no kuri morali imbere. Mwonyereka n'agasinya muti son iriko iraza, muriko muranyumva. Mumbarire kandi nuko comment section yuguruye, kuko ndiko nkorera space kuri ordinateur, siko nahora ndabimenyereye ubundi. Reka ndabe munyandikire. Okay, ndabona mumbariye yuko ijwi ririko rirasohoka. Reka ndababaze umuziki mwariko murawumva neza naho nyene wariko uraza neza? Okay, naho rero ni sawa. Ngira ngo nizere ko tuza kugira ikiganiro ciza cane gose. Ndasubiye ndabaramutse ndababwire ntimwiriwe abo umunsi ugeze kure, ndababarire ntimwaramutse abo mu gica. Twarangaye turi kw'isi yose amasaha samwe, ariko ivyo ari vyo vyose nizere yuko umwe wese ahari amerewe neza. Uwo bitagenda neza nawe uno musi akomeze ukwizera, kubera yuko niko bimeze ubuzima. Hari igihe usanga bimeze neza, hari igihe usanga bimeze nabi, iminsi irasa ariko ntingana. Ndanezerewe cane kubona turi kumwe uno musi. Reka nshireko akandi karirimbo kugira ngo duheze dutangure ikiganiro c'uno musi. Ikiganiro c'uno musi mubona ko vyanditse hejuru ngo ishaka ryo kwibohora na Red Tabara. Uno musi rero iryo jambo ryo kwibohora ni ijambo tuza kuganirako cane gose. Narya turiko turibuka imyaka 31 ababanyi bacu bagize urugamba rwo kwibohora. Turabakeje uno musi bariko barahimbaza, barabona ivyavuye mu kwibohora, barashobora kuvuga bati hariho imbere hariho na inyuma. Mu misi yeze twariko turaganira ibijanye no kwikukira ku Burundi. Twarikukiye haheze imyaka myinshi, ariko umuntu wese arashobora kwibaza ati ese harya ndavye kirya gihugu nk'umurundikazi uno musi ndavuga nti ndabona ko abarundi babayeho nyene nk'abantu bikukiye, canke naho ubwo ntitwasubiriye mu buja. Ivyo vyose turaza kubiganirako, tunasangire n'ishaka igituma umwe wese yumva yuko hageze yuko tuja hamwe tugakora ibishoboka vyose kugira ngo dushobore kwibohora. Reka rero nshireko akandi karirimbo, hanyuma namwe ndabahe umwanya, kuko murabizi yuko ikiganiro duteza kugisangira uri ngaha waje kuri rendez-vous wahawe. Hariho uwundi atarabimenya yuko ikiganiro catanguye. Gifate ugire repost, ntivyagusa, ntaco bigutwara. Kandi ivyo tuvuga ivyubaka, tuvuga ivy'urukundo dufitiye igihugu cacu. Nibaza ko nta muntu n'umwe adakeneye kuvyumva. Gira repost, ushobora kugira quote, terura ino space, yijane kuri WhatsApp, yijane mu magroup, hamagara abantu bose uti twashitse, twatanguye. Juvenal, ivyo wavuze yuko manifestation wewe waragiye mw'ibarabara, urumva uravuze nta bana bari bahari. Wari utanguye kutubarira baranabarashe. Ndagwaye pole, kuko kubona bagenzi bawe bariko barabarasa, bariko baratemba bari iruhande yawe, nibaza yuko ni ikintu kinagoye no kwibagira. Kiriya gihe yari ibintu, ni traumatisme twagiyemo cane gose. Juvenal, wewe wahavuye uva mu Burundi urahunga, wavuyeyo kubera yuko igihugu cabaye nabi gusa, canke wewe nk'umuntu yari yagiye mw'ibarabara na wewe bishobora kuba vyarakugizeko ingaruka bakakwiruka inyuma? Hanyuma uvuze uti uri umuvyeyi, mbega ico gihe ushoboye guhunga wagiye uhunganye n'umuryango n'abana? Wararonse imfashanyo yoba ivuye ahaye canke hariya kugira ngo uhunge, canke abandi wabonye mwari kumwe mu guhunga wabonye ari bahunga bigenda gute? Hari imfashanyo baba bariko bararonka, wewe vyagenze gute? Okay, murakoze. Ibibazo mbagiye sinshobora kuvyishura byose kimwe, sindavyibuka neza, ariko reka mbanze ngaruke kuco ntari nahejeje
dutangura manifestation baturasa ibintu nk'ivyo. Je ni mu bantu batanguye manifestation muri ville ya Bujumbura. Ville ya Bujumbura dutegura tuhurira muri ville ya Bujumbura hakiri kare saa 11 z'igitondo. Nyuma dusanga bamaze kubimenya imbonera kuri documentation dusanga bamaze bamera amagabo babinyamaswa ntitwabimenya mugabo natwe tugakora kimafyamyafya ariko ntitwamenya ko muri twebwe twamwe dufise ibibazo ariko bisa n'ibyarangiye ntitwamenya ko hari abantu bari kubatanga amakuru y'ivyo turiko turategura. Twazindutse twari muri ville ya Bujumbura dutegereje abayobozi ko dutangura manifestation ariko babandanya baturabuza ariko twarayiteguye turanayikora ariko ndi mu bantu ibujumbura nahatse gufatwa gato ariko hafatwa bagenzi banje nanje ndagwa hasi mera ukuntu naguye nahitanywe n'umutipe wo mugenzi ntazi sanga ariko n'ibintu byajyangiye mu maso sanga nitora banshize hano mu rusengero hari amasengero hajya muri ville ya senga saa 6 amadini menshi ntazi aho hantu barahampungishiriza nyuma sinzi ukuntu bari ko barasenga babonye indyamye ahantu nagiye nibo banamvyiwe numva ngo nawe nibiki numva umuntu ngo no manifeste bari ngo sohora ico kintu umva isengero kirasengera aho hantu kuri Avenue de la Miti aho hantu iyo ndahibutse ndavuga ati Yesu wanje mukomeze musengera abantu ego reka rero ngaruke mwari mumbaje ati mumaze guhunga byagenze gute impagite mwagize muri manifestation nagize ibibazo bitandukanye jewe reka nce ku mayange muraza kunkosoraho nibagiye manifestation mu muzi wa Bujumbura yaheze ntiyaheze ko mutere twaraburabujwe tunishwa n'igihugu na leta uko twe nta mbunda twari dufise nta nko twari dufise twakoresha amajambo tukagira ama pancarte tukaririmba tukababwira ati ivyo muri ko murakora sivyo siko nyuma turaneshwa baraturasa baratwicamwe abantu benshi nyuma abantu burya umuntu ubonye umwe babiri batatu bapfuye urumva antukutara umwihevyi bamwe biyambika ibibombe urahunga twarahunze tuja mu makaritiye dukorera manifestation mu makaritiye yacu nayo turayakomeza abari za Musaga Kibitoke za Kamenge n'ahandi turakora neza manifestation irakomera ariko nahone bya bibazo byo kudakoresha ingufu nk'iza leta ikoresha iki intwaro twabaguriye amasase barayaturasa baratwicamo abantu benshi bandasiye ko abantu mu kinamba barenze kuri Dorosale sinzabyibagira mbona abantu bari kugwa ariko n'uwaturashe ico gihe antuka yarafashwe simbiza ni nta butungane buhari twaramuhaye leta sivyo ko twari dufise ingufu Imana yaduhaye twaramufatiye umuntu yambaye tenue militaire turamuha abapolisi n'abasirikare bari bahari ico gihe ariko ndasiha abantu benshi sivyo rero twagiye tugira ivyo bibazo bitandukanye nta ntwaro dufise ntaki icakurikiye naho ni baratunetraliza nyuma turatatromoka turaja gukorera mu makaritiye ku mabarabara mu makaritiye azamuka aduga ku muhanda kunuzenya ku kaburimbo navyo ni dandanirana ntushobora kugwana n'umuntu asa ufise igipapuro umwereka ati shaka ibi atavyumva usanga batazi gusoma nivyo nitwibaza kuko nushobora kureka umuntu afise ibintu vyanditse kubisoma ngo umubazi ishashaka ukacumurasa abo bantu hari gihe twibaza ko bafise ibibazo mu mutwe antuka simbizi bashobora kuba bafise ibibazo cankwe babigira nkana rero twe impact twageze nizo cane nyuma rero tivyagenze gute ntivyoroshe twabanije dukombata tuvugisha umunwa nyuma vyabaye kuri je bareka ndabigereho sakanyuma byinshi ndaza kubigarukaho mu kwezi kw'indwi tariki imwe yo kwikura habaye agasha ko kurondera abantu bari bahereye benshi bari babafashe barabamaze abandi barabishinaza kwa journalist zigaye habaye agasha gakomeye ngira ikibazo cyo gutegwa mu rugo iyo wanje aho naba kumutakura kubibarabara ry'indwi benshi barahazi gategwa twazindutse muri twari twaraye duteguye manifestation ko tugomba kwiyamiriza nta kwikura ko ari guhari hari abarundi benshi bashonje bakenye baryonyo intwaro bayivye bayifashe bafashe ibintu bitameze neza
bihagiye ubutegetsi twazemanda twayase turavuga ati turadupfunitse ko n'ubundi tubandanya manifestation n'ivyo bitemewe bitabaho turabitunganya saa 11 turaja mu muhanda dutangura kugira bya bindi ewana wamengo batubonye abavuye Dorosare abavuye muri Nefu abavuye n'ahandi tutazi kibitogeza hehe bose binjiye mutakura bayirasa amasasa atandukanye ibice byose buri muntu wese yaba amasasa yumvise yaja yahungira mu nzi we canka akirwaze epfo za hamwe baza kwishira abantu batwibikira abantu bacu epfo aho bita mu Kinyankonge abantu benshi baja mu mazu yabo barahunga abandi ariko ibarabara ry'indwi twaba ko bagirije ko diregite natwe twahungiye mu mazu mu nzu ariko portail twayugaye ariko bageze kuri portail ni hano baramena bamenye twarasohotse duca inyuma turiruka twiruse turarengana aba afite twamenye twasohotse nuko twumvise portail beko arayimena nyuma ivyakurikiye nuko bahavuye binjira twari twamaze kugenda twebwe ariko imiryango yaba mu mazu yari inzu yari yarwa rupangu runini imiryango yaba mu zindi nzu yose yari kirimo hano itari yarahunze hari imiryango nk'umuryango wari usigaye wari umuryango w'abana babiri harimo se wiwe mama wabo siho yarari menga hanze ariko indi miryango yacu n'iyindi kubera bataja mu kazi batajya batagira iki bari barahungiye ahantu manifestation zitari byo babakoreye mwarabikurikiranye barafashe bica abo bantu barafata baraturira amazu mu rugo rupanga ariko ushitse ku nzu n'abamo yoyo niyaza ko abafise amashusho y'amateleviziyo yahageze iyo nzu n'abamwe itandukanye ni zindi nzu mu zo baturiye iyo wanje barayiturira iyo nabamwo guhera kwikara gushika kwibatirira shwanyuka ico ntamenye nuko nari mu manifestation mugaki nagiye kumenya nuko harimo ifoto nayo isanzwe ifise mu nzu iyo umuntu ari mu gihugu nkashatse kuvuga hano nibaza ko bayibonye simbizi narayikunda nari nayishize muri sale wanje ikindi mumbabarire gato ndiko ndarondogora ikindi aco babanje kugira baturire inzu babanje gusopa ibintu byanje mu nzu byose naba mu vyumba bibiri na salo nigina kandi indani nkabine gutyo yari inzu nini yababanje ibintu byose barabikura amafoto basanzaza muhanda bamanika ku mabarabara n'ahandi n'ibindi ibintu nk'ivyo baca batangura kurasa abantu bari muri ayo mazu yandi ku mihanda barasa abantu benshi uwo munsi nico kibazo cambayeho cakurikiye ivyo nagiyemo byo kwiyamiza twazemanda ariko na none munsi ntarahagarika ni maze no guhunga ntibyahagaze ivyo navyo byambayeho navyo nibyaba ngo baraza kubyishura ko murakoze ego tugira ko tubarire guhunga mbega ivyo byari ko biba uri kumwe n'umuryango n'abana hanyuma guhunga wahavuye uhunga byari bimeze gute wahunganye n'umuryango murakoze nahunze bibaye nahunze ntiteguye majambo makiti gute imiryango yacu ahantu twakoreye manifestation yari yaramaze kuva mu miryango bari baraduhevye kuko ntibaja ku kazi ntibasuma ntibajya jewe nk'abana banje bari bamaze gushika mu ntara mu Rumonge iyo bari n'ubu nimba bagihari mbize uko amaze imyaka 10 ntazi iyo bari iyo bavuka iyo mvuka mu Rumonge bigenze gutyo kuva ico gihe bagiye mu Rumonge sinasuye kumenya ati bimeze uku ariko mumve ko bari baragiye ariko nta kintu bari baratwaye nuko bari bagiye bazi ko benshi bagenda ngo bica bahera bigenze gutyo rero ubwo mu guhunga icabaye sinashobora guhunga n'umuryango je guhunga kwiwanje nagenda babwire ko yabaye ikosi nabyitiki ikintu gikomeye tiguti nta document nimwe y'igihugu yanyemerera gusohoka igihugu ntaranga muntu narifise kuko umunsi badutera mu gitondo saa 11 nta document nimwe indanga natoye mu nzu mu byumve nari nambaye agakabutura kagufinya nashizeho ikanzu y'abamizirima
narakunda kubyambara ivyo bintu. Ndaza abariko baranyumviriza batandukanye bashobora kuba barambonye mu gitondo barahari barabizi. Hari n'uwashoboye kumfasha sindamuvuza izina yarakoze cyane. Nari nambaye ikanzu ya mizirima y'umweru narayikunda cyane iyo kanzu. Bamaze kumanuka tubona tumaze kwinjira mu nzu, twebwe twabonye twinjiye mu nzu, nyuma twasohotse tuca mu muryango, inyuma hari ikintu twari twaraciye cy'umuryango twasohokeramo ariko apana portail. Twaciye tuduga kuri caki ntuza twaciye duseruka kujya kangahe kujya 8 tuvuye kujya 7 turiruka tumanuka mu Kinyankonge. Rero nta kintu kirekire na kimwe nigeze jewe sohokana cha document nimwe indanga. Nahunze uko nyene ariko ndashimira abasenede bamwe b'umutima na n'ubu bakirimo. Nagenda bashingira intaye ko nahungishijwe n'umuntu narinzi nk'umusendede tudasangiye ubwoko tudasangiye ikintu kimwe kandi atemera n'ivyo turimo. Ariko nagenda babwira icyabaye niki nuko maze ukwezi amezi 2 ndi hanze yaho naho ramba ariwe nikoze ko jewe byirase ndashaka gusohoka igihugu. Yakoze ibishoboka byose atanga buri kimwe cyose ciwe. Je nta kintu na kimwe nanifise, nta mafaranga ntaki, sinashobora kuja mu ibarabara muri ville ngira iki, sinashobora kuja kuri banki ndonkera n'amafaranga afite narifiteho. Uwo muntu yakoze ibyo bintu byose shobora gusohoka igihugu ndahunga. Nagomba subire shimire abasendede mu mutima na nuno musi bakiufise kandi bakibona ko intwaro y'abadede atakiniza bashikanaho bakomeza umutima. Murakoze. Ego ni vyiza kuvyibuka ko abantu bose ntibaba babi ngo ni kubera bari muri CNDD-FDD. abantu bose ntibaba babi. Harabamwo na beza. Ngira na Juvenal nawe uranavyibuka, ngira nawe warabibonye. N'abapolisi bose ntibaba bariko baraturasa, ntibaba bariko bararasa kugira ngo barase bageme umuntu bamwice. Hariho n'ababa bariko barakingira abanyagihugu, ngira navyo warabibonye. ikindi kibazo nagomba nkubaze Juvenal. No munsi imyaka 10 iraheze ivyo bintu byose bibaye. Mbega ubuhungiro bwakugendeye gute? Wabubayemo gute? Kuko hariho amahanga arajyana, guhunga birajyana. Ubu uri kurarondera ico rirenza, watandukanye n'imiryango. Mbega ivyo byose urabibamwo gute? Ukaronka n'umwanya wo kuguma wumva yuko urugamba wariko ivyo wari kuragwanira kiya gihe ivyo waswe no kuzira muri 2015 n'ubu uye biba bigikenewe yuko ubandanya ubigwanira. Ego ubuhungiro ntibworoshe cyane na gato, ntibworoshe na gato. Ubuhoho byarakomeye nimba hari n'abantu bashobora kuba bafite impuhwe bafite urukundo bagaragaza impuhwe zabo bashike ku mpunzi zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye. Ubu hasere mu bihugu bitandukanye na cyane cyane byo muri Afrika nta kintu iri kwirafasha impunzi na kimwe na gito. Amakuru twumva nayo dufise ndaza kuvuga ibyanje nuko hari ahantu heshi uno munsi fatiye nk'abo numva bari mu Rwanda ni nta kintu na kimwe n'umunsi impunzi ziri Mahama ziriko ziraronka nta kintu na kimwe cyo kurya cyo kugira iki. Bari mu kangaratete barashonje baragowe cyane. Mana iri hejuru, Mana ishobora byose, nimba bishoboka ndasavye abo bantu ko babagira kose si abantu bazoja kwishora mu butegetsi bwa Ndayishimiye ngo baje kubica, bazatuma bagwa mu Kagera. Ndavyibaza kuko ntibikunda ko baza gukora amahano ngo baje kwiyahurira muri irya leta nta mpuhwe igira. Tugasaba rero amakungu ashobora haser leta y'u Rwanda uko iri kose igerageze ifashe abarundi. Impunzi ziri mu nkambi ya Mahama zimerewe nabi, zirashonje, ziragowe, zifite ibibazo bitandukanye. Nimba bazi ubuhungiro, u Rwanda rwazi ubuhungiro, no munsi turi munsi bari kwizihiza umunsi wo kwibohora, ahubwo ndanabakeze
baribohoye turabashikiye, Imana ibahezagire bakomeze bubaka igihugu cabo, natwe baze baduhezagire nk'uko ndiko ndabivuga, badushimira twaribohoye turiko turubaka icacu. Ndabasavye rero banyakubahwa, mushobora ubushoboye wese adatuma impunzi ishobora kuba yakora ivyo itokora kugira yiyahure, igwe mu Kagera canke uje kwiyahurira mu gihugu itabishaka kirimwo abicaye nk'abariya. Okay, rero ibibazo vyanje ubwanje ndi mu bandi sindi impunzi je nyene, nanje mpura n'ivyo bibazo bitandukanye wavuze mpejeye kuvuga, ni ibibazo bikomeye cyane impunzi turiko turahura nazo. Je ndi impunzi ariko bidasigura ko umutima wanje uhinduka, ku kanyuma nzahinduka, ku kanyuma gatsi kanyuma ndacari wa wundi. Murakoze, ndishura ku kindi. Ego urakoze cane. Hariho umutumire wundi nawe yagomba kudusangiza, yagerageje kuduga ariko ntibirakunda. Moses, ni waba ukiri kuratwumva, wongera signe hanyuma ukagira demande. Na Clarisse ndamusabe niyamubona. Oh, ndamubonye araje. Kugira ngo duheze Juvenal, uriko uravuga uti HCR niriko irafasha impunzi. Ni ukuri turiko turavyumva, si amakuru mashasha, twari tumaze kuvyumva, turabona aho isi iriko iragenda. Impunzi z'abarundi si n'abarundi gusa, ni kw'isi yose. Impunzi uburyo bwahora buhari bwo kugaruka ku mpunzi, sinzi ko ari uko impunzi ziriko ziraba nyinshi kw'isi yose, sinzi ko ari nuko n'ibihugu uburyo bwahora buvamwo nabwo nyene politike zabo ziriko zirahinduka, ariko ivyo ari byo vyose uriko uravuga uti igikorwa cose kugira ngo ntizite twavuze ngo mu Kagera, dukore ibishoboka byose kugira ngo uwushoboye wese agize ico ashobora, twese tugarukire bene wacu bari mu mahanga. Mbega abana muracari kumwe ga Juve, bobo babibona gute? Iyo ubaganirije nabo babona gute ibintu uko bimeze mu Burundi? Murakoze cyane. Yewe agahinda ndacagafise kuko ubu tuvugana ndiko ndakwiza imyaka 10 ntabona umwana wanje mu maso, sinzi umwana, sinzi mukuru, sinzi mutoya, n'umugore nuko ivyo iyo myaka 10 iraheze. Facebook hari igihe bicamwo ugasanga umwana arandondeye ubwiwe, kuko je sinzi kuba nta buryo bafise, barakenye kiya gihugu nta kintu na kimwe bemerewe kuba boja kurondera c'ubutunzi bwanje cyangwa c'amatungo yanje na kimwe. Bari mu buhungiro mu gihugu, bari mu buhungiro mu gihugu, igihugu cabavyaye bagihungiyemwo binyegeza. Ubu nta kintu na kimwe bemerewe kuba boja kurondera mu madokima y'igihugu kugira basohoke igihugu cyangwa kugira baje ahantu runaka. WhatsApp bagiye ko babona bafata, kuko bora amafoto, buri dokima yanje yose mu nzu barayitwaye, barayifise. Buri dokima baturiye inzu babanje gukura kimwe cyose, impapuro z'umugore, ibintu byose mumve ibintu bigize umuntu. Bisigura ko rero kuvugana si ibintu bisanzwe no kuvugana kuri Facebook, umwana yambuza kuri Facebook rimwe ibintu nk'ibyo nta kuvugana cyane kuri WhatsApp cyangwa kuki ngo bibaho. Iyo myaka 10 iriko irahera bimeze uko nguko, bimeze uko nyene. Urakoze cane Juvenal, dusangiza ubutumwa bwa mwogaraniko. Juve mwokugara mikro. Juve mwokugara mikro yanyu. Okay, ubu ndabona byakunze. Juvenal
muriko muranyumva? Okay. Ndumva umenga Mayiko aravuyemo. Juvenal icambere no kubarira ndaguhobereye cane. Ndaguhobereye kandi ndanagushimiye kuza kudusangiza témoignage yawe ukadusangiza ishaka ryawe. Nukuri je ndizeye bantu Juvenal je numvise iswari yiwe yarankoze ku mutima cane gose. Nkumva nkavuga nti mbega iyo bariko baravuga ngo ngo abantu ngo bashigikiye abatabazi canke ngo twaremeye barabara ugasanga bariko baravuga ibintu bibabaza ku mutima ejo mukazokumva umuntu ariko aravuga yuko mw'ibarabara twari twahenze muze mwumve Juvenal mukazokumva uriko baravuga ngo nimbonera kure ngo abatabazi ngo nimbonera kure ababashigikira ngo ni CNDD-FDD ngo bari kumwe ni gute umuntu yomara imyaka 10 atabonana n'umuryango ariko aragorerwa mu buhungiro yahunze muri ayo makondisiyo atabona imyaka 10 igahera atabonana n'abana biwe arimbonera kure kandi ava mu gihugu gitwawe n'imbonera kure. Reka tuce twakira ukurikira Juvenal ndagushimiye turagumana reka ducishe ko akaririmbo kugira ngo dusubize ubwenge ku gihe. Utunyoni dutambazamba mu gicu cy'u Rwanda gakumbura nanjye muhiraye twayagagabuha ku nkengera za Kibuyo gakumbura Tanganyikaye Samutere unzabe kunabona shinge nabuze w'indora yo burana rugero mana y'iwacu mana y'Uburundi turakwinjize ngugeri wacu hindura ibintu mana y'iwacu mana ukora byose turakwinjize nguzudukure mwaka kaja shaka guca turambiwe ishanga turambiwe amahanga yewe amagaragatayo turyamikwa n'irungu tukabyurwa n'agahinda tabara inshuti zawe nandi zoroyewe tabara abana bawe nandi ngoroyewe tukumbuye iwacu tukumbuye ibyiza by'iwacu intimba zacu ziri ku migezi y'Akagera umurugu zayo ndawundi yo hadukura atari wewe yawe uzishoye atari wewe yawe uzishoye mana y'iwacu mana y'Uburundi turakwingize ngugeri iwacu hindura ibintu mana y'iwacu mana ukora byose Yewe. Okay. Ndumva irashize ariko reka tubandanye. Reka tubandanye hariho umuntu yari yemeye kuza kudusangiza ishaka ryiwe yari yagerageje kuduga imbere ntwari na nta buntu munyihanganire ariko twagumye turiko turabikora ariko namwe turagaruka turatubaha ijambo okay noneho mbona aciye agenda aciye agenda vraiment kandi nawe isore yewe nari nshaka yuko bariko barakurikira ngaha bayumva ariko ndazi ko umwe wese ari ngaha aza afise histoire yiwe
nawe nyene ishobora kudutahuza no kutuzogereza ishaka yacu. Reka ndabe. Bon, ndabona hari ikibazo c'akaduga. Reka twumve twakire nta muntu ariwe yashitse. Irya kabiri nawe nyene ndazi ko ishaka ryiwe rifise aho riva kandi rifise n'igituma rigihari uno musi. Mwokugurura mikro nca nugara gwanje muturamutse kugira ngo tuze turakuramwo ama echo, nza ndugara nugurura nawe uze urabigenza gutyo. Halo, niwe? Ego turakumva, ego karibu. Tugire igihugu nta buntu. Nta buntu nta muntu. Mwiriwe cyane. Ikitangira. Uranyumva? Ego Mwiriwe. nza ndugara mikro kubera yuko haca hajamwo ama echo. Duga nawe utuyagire ufate akanya utubarire ishaka ryawe ryo kubohora Uburundi mbega ryavutse gute rigeze he uno musi. Reka mpere kuri twari ntoyi. Natanguye kurondera kugira ishaka ryo kurondera kubohora igihugu nkiri kw'ishuri ndarondera urupapuro rw'umutsindo kaniga kwita mu Burundi nari mugihe genetike Ndaguciremwo nta muntu hariho ukuntu tutariko turabumva neza sinzi ko ari ama écouteurs mwambaye canke mwambaye ama écouteurs muyakuremwo kugira ngo dushobore kubumva neza. nawe kutari nambaye ngira ngo ko mbore Muriko muramwumva mwebwe? okay. Uranyumva? Ubu turakumvise yego tuga kwijambo. Akajanje gatanguye nkiri kw'ishuri niko ndagerageza kuraba yuko nabona urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye kandi ni umunyeshuri hari benshi bavuga ngo umunyeshuri ntarekuriwe gukurikirana ariko nari nkwiza binsaba ko nshobora gukurikirana ibibera mu gihugu narakwiza imyaka 18 kugira ngo nshobore kuraba uko igihugu kiyobowe biriko birabera mu gihugu byose ivyo narabikurikirana ndiko mu nyumva neza Sha biragoye n'ukuri turiko turagerageza ariko umenga uri kure sinzi ko wokwegereza telefone imbere y'umunwa canke umenga uri kure ukuntu biza biranacika. Ubu turakumva wegereka abandi mwe muriko muramwumva neza nyereka n'uruteke wosanga ari je biriko biracika iwanje. Ya ndabona méthode agize le poussamba nta buntu reka muve muri space murabe ico mwokora kuri telefone muce mugaruka sinzi ko ari écouteur sinzi ngaho mwavuze ko atari écouteur muriko murakoresha ariko ntituriko turabumva neza. Ego ndaba na Paul na yu aratweretse yuko bitariko biravuga neza nta buntu reka musohoke muce mugaruka siko hanyuma dushobore kubumva neza tube turumva en attendant Ntwari Mathias. Mwiriwe. Ego mwiriwe neza tugire igihugu Ntwari. Tugire igihugu twaracamanye daye kandi tucitangira navyo asha kugitangira nivyo twarezwe niyo ndahiro canke niyo ndero sinzi ngene twovyita nagira mbwire uyu mwene wacu yarari ngaha avuga ati yanze ko komanda ndavuga ati asha ivyo yamubayeko iyo ntumbero siwe wenyene yahisemo kuguma kwibanga ngo mwananje ntunanirwe akagumye karya umugabo
ibintu byo kwibohora ntabwo ari ibintu byo kwibohora ngo bivuye ngo twigishijwe ejo. Ibintu twigishijwe ngo agasore n'intwari, intwari mu rugamba yaragwanye Rugaba ngo mube mu bipfunda no mu bipfugagaye. Ni indero kuri abantu abasenderi bagomba kubikopya abandi bakabigira iki peut-être n'abajya ba proniste singene babigejeje baragombye kubikopya ariko barabitwikishije neza turaba pionnier bukuri ku bantu bize no kubana peut-être batavyumva nobabwira yuko ukwibohora n'ikintu kiri gikomeye n'ikintu catwese n'ikintu niko ndiyumvira nk'umwana wa Peter wo mu wafandi washobora kuba ari nk'umuntu ahagaze hajya n'ikintu gikomeye n'ikintu cyo kugira umutima rugabo cyo kugira ukuri n'ubucu n'ikintu ata muntu numwe ashobora kukwaka n'ikintu ata muntu numwe n'ikintu cyo kubahiriza abandi ukubahiriza abagukurikira ukubahiriza noneho na wewe ukiyubahiriza n'ikintu niteka riha n'indero ndundi n'indero iva hehe ikava hirya no hino ariko n'indero ndundi twize mu bisomwa ndibuka kera kugira ngo umugabo mbega ngo nindi yankware yagurukanye nimba ari mamba yigeze imbere ngo ntura bagasenda gutura none ngibike n'indero twarezwemo mu kuri n'indero ikaze ariko y'urukundo kandi y'ukukundana kandi y'ukubahana abantu uko kwibohora kwacu jewe numvirije mu petit frère cyangwa mu grand frère cyangwa mu frère yavuze kuvuga ati ibyo yabayemo nibiki kavuga ati uku nuku niba biradutwereka kangahe tugihagaze ahantu twavuye rero ico novuga mu gihe cy'ukwiboho mw'ijambo ryawe ishaka ryo kwibohora na Rede Tabara nuko twebwe ico duhagarariye n'igiki twebwe duhagarariye ico nyene duhagarariye ati kwa gasore n'intwari intwari mu rugamba yaragwanye Rugabo unigeze ahugumba kandi nta nubwo yigeze atinya imiyaga n'ibiki yanyagwana misi yose kugira ngo ashikire nuko ari we tuvuga ariko bagasafye n'abamutanguriye hariho bantare Rugamba hariho abo tuzi muri histoire yacu tutana nabo tanazi tugiye mu za Eden bavuga abandi tukaja mu bindi tuva kure ntabwo tuva horoshe kwagwanira rero ntivyoroshe kandi kubahiriza navyo ntivyoroshe jewe ico novuga kuri message niki niko yuko abatabazi bose intore zose abagwanyi bose abatoyi bacu abana bacu bomenya yuko tutegeze kugagarira ijambo twagarira iyo tuvuga tukibuka ibyo tuvuga byo bituranga tutagendera ko tutavugagizwa tukamenya n'ibintu usanga n'ibintu bikomeye n'amabanga usanga byita amabanga byo twita ngo n'amagungu n'abagumya abantu bajya bacucu n'abagumya abantu bayasabagumya abantu bajya n'abatabanga mugabo bita abagumya abantu usanga n'ukugumya abantu n'ukugumya ukuri kugumya ubugabo n'ukugumya n'ijambo ritoroshe bene wacu muri komereho mukomere aho turi sinova ngo turi benshi cyangwa turi bake mugabo dukomere kwijambo dukomere kubugabo dukomere mugahanga wishwe niki ngoje nishwe n'ubwo abagabo kuja kutwa n'akarimi kwa dukuri twige tuta Uburundi bugengwa n'ijambo Uburundi bugengwa n'abagabo Uburundi ni kintu jewe okay abatabazi mukomere bene wacu abatoyi bacu abana bacu mwese muri mugira amahoro ariko tugume kwijambo murakoze urakoze cyane ntwari urakoze rwose nivyo twaravyize tukiri abana hariho ibintu rero duteza kuvana muri teori tukabirondera mu bikorwa tukavuga duti ni vyiza kumva yuko turirimba Burundi bwacu ariko twibuke turiko turaririmbira
bije mu bikorwa no mu ngiro. Urakoze cyane Ntwari, reka twumve Moses nawe. Moses, uratwumva? Karibu, wo kugurura mikro. Nagaciye amanuka, ntariko ndamubona. Moses, mu kugurura mikro muze gufyonda kuri karya ka mikro kari en bas à gauche, niho mushobora kuvuga. Yego. Nta buntu ndabona yagarutse. Nta buntu nta muntu. Karibu namwe mudusangize ishaka ryanyu. Yego, muranyumva? Yego, ubu turakumva neza. Ni sawa. Bibaza ko umuntu ari gufata kugira ngo akurira ku giti kugira ngo connection gishobore kugenda neza. Kugira igihugu Ducitangira. bagenda mu kanyo kumbure n'abari mu gihugu barashobora kumva ikisobanura, abari hanze nabo yuko bayumva kurusha. Ishaka ryanje rero riri ku mutima, mfatiye kuri kahise uko twagiye tubaho. Hari ibintu rimwe na rimwe usanga bitandukanya abantu cyane abarundi, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo uriya ngo ni umunaka, ngo uriya ngo ni uwa hariya, uriya ngo ni uku. Hari ibyaje bibagahebuza, ugasanga ngo uyu ngo ni umuhutu, ngo ni umututsi, ngo ni umutwa. Ibyo bintu rero narabiravye bivanye na histoire canke kahise k'umuryango wanje, usanga harimwo ububeshi cane, kuko ndavye nasanze impande zose zifise ingorane. Abeza bari hose kandi n'ababi bari ku mpande zose. Umuntu aba mubi bivanye n'ivyo akora. Rero ishaka ryanje rikomoka kuri kahise k'umuryango wanje. Ndahera aho nari maze guca ubwenge 1993, niho nabonye ko ibintu biyobeye gutahura. Byaranyobeye neza, ndabura ati aha ndafata iki ndarika iki. Ko nasanze nagenda gutya umuryango wanje nkabona baraboma, nagenda hariya kinyabona naho hari ibyo mwakoze byiza, ariko ku rundi ruhande muri abacu ugasanga umuntu aratambatamba, ugasanga si jewe jenyene n'umuryango wanje, ahubwo hariho n'iyindi miryango yabaye muri ubwo buryo. Ugasanga bari kuduragirika, kandi waraba neza ugasanga ingorane nyamukuru ntihagaze ku bantu, ku banyagihugu, ahubwo ihagaze ku bayoboye igihugu, indongozi z'igihugu, bivanye n'ibyo bagiye babigisha. Ndavuga ati rero uko biri kose ngirizwa guharanira ko abantu bashobora kuba umwe, bakamenya ko basangiye Uburundi, umutima wa Afurika, bakamenya ko basangiye igihugu, kandi babwiza kukibamwo bose, aho tuzoshirana. Imisi yaricumye irahita iyindi iraza. Abo twari twizeye yuko bariko barahanira ko ivyo byose bashobora kubifuta bikavaho, bamaze kubona ko ihangiro bari bafise badashoboye kurishira mu ngiro, baca bazana ya turufu twariko dusa n'abasezerera y'amoko. CNDD-FDD ya iza ndi mu bantu babona umenga tugiye kubona urukiza, ariko inyuma y'imyaka 3 nari namaze kubona ko nta kirimwo. Ndavuga ati hasi nkomezamwo, n'imyaka nari mfise ndakinjura pe. Ndavuga ati aha ntibiriko birajana n'ico nashaka ko kiba, ko nabona ku mpande zose ifise ingorane. Bamaze kuzanamwo iyo turufu rero y'amoko, kubera ko babonye ko bitanguye kuyangara, ndavuga ati nanjye turavanye ngana iyindi nzira yo kurondera igihugu c'iteka. Ivyo rero sindabitinda ko cane, karakagohe nariko ndavunira abarundi bagise uwo mutima.
narabibayemwo ndi kw'ishuri ndakomeza aho bigorana nkakomeza nyene nkiga aho bigiye biba nabi bivanye n'abarongozi babi wagenda usanga b'amashure abadiregiteri ugasanga ca citwazo c'amoko n'ubundi baracagifise n'imigambwe bizamwo ariko umuntu akakomeza kwihangana kandi atera imbere harageze igihe rero ko umuntu adashobora guceceka hari imyaka ugeramo ukavuga atoya ibi ntishobora gukomeza gutyo reka mpagurukane n'abandi ukavuga uti reka sinzi ukuntu nobyita reka niba ari ugupfa n'ubundi twarapfuye ntawupfa kabiri reka mpagurukane n'abandi mpimirize n'abandi kuhaguruka ivyo narabikoze aho byari bigoye cyane bivanye naho nari mperereye ndaba ijisho ry'abandi kugira ngo nshobore kuhagurutsa abandi no kubona imbere yo dushaka kwerekeza aho ndashaka kuvuga kugwaruka kuko twari dusanga ibibazo by'ubushomeri barabiye ku kahise k'umuryango wawe barabiye ku maduru twateye amacakubiri ivyo twarabibayemwo turahaguruka turagwanira kurondera demokarasi y'ukuri bwakunze bivanye kumbure n'igikenye bari bafise baturundamwo b'abapolisi by'ibikoresho byabo imbonakure bavuga inkoho twebwe twari amaboko masa ariko ntitwacecetse twakomeje guhangana nabo bigeraho rero tubona yuko tudashobora gukomeza guhangana nabo ko dushobora kuhasiga ubuzima twese tuvuga ati byiza twokinjura kugira ngo tudashira tuba mu buhungiro ariko naho nyene twacitse intege twakomeje kwiyubaka ubuntu twari twarigishijwe kandi twarondera twakomeje kubishira imbere kugira ngo turabe ko abarundi bashobora gukira wa muvumo w'amacakubiri wa muvumo wo kwikunda wo kuba nsimirinda wa muvumo wo kwitwa ntibumve ko dukomeza kwigisha abarundi ko ikintu bashobora kukirengera bakakija hejuru bakavuga ati ico tugisize inyuma bakakiheba rwose mu buhungiro ntibyoroshe ariko twakomeje kwiyubaka reka rero ngaruke nsozera ku bijanye n'ishaka ryo kwibohora na rero itabara kwibohora n'ibintu gupfa kubisingirako birasaba kwiga kwiyubaka kurondera ukaguma urondera hirya no hino ukarondera inkomezi zo ku mutima no ku mubiri ukirinda ibintu byose byoshobora kugutuma uva kwihangira hari rero abo twita abatabazi bari gutabara batwigishije ibintu byinshi kuko mbere hari igihe abarundi wasanga bari mu budumbidumbi bagahendwa n'abana bariya ugasanga umuntu ahagaze hariya twari tumuziga ko yari umurundi w'umutima ugasanga ahubwo ari kubeshabesha bwa buryo buko Imana yamuhezagije ko ashobora kubona ari mu kubukoresha arondera guhuvya abandi bantu ahubwo akabagira ibikoresho vyiwe ishaka rero kwibohora turikura cane cane kuri kahise ka basokuru ahera kuri Rwagasore imbere yuko mvuga Rwagasore ndashobora kuvuga uwitwa Bihome nkavuga umudamu yitwa Inamujandi hari n'abandi kumbure umuntu yovuga bashoboye guharanira ko twibohora nubwo bitagiye bikunda bivanye n'intwaro zagiye zikurikirana kumbure gucizwa n'abafise imbaraga z'ubuyobozi ariko hari abatubereye ijisho reka mvuge Inamujandi yari umupfasoni aha rero ncavuga ati mbega abapfasoni bari ko mutavuga juvenali yavuze n'ibindi aravuga nanjye ndavuze nibaza yuko mubaza gukurikirana haza kuvuga nk'abapfasoni nka babiri abakenyezi kugira ngo bashobore nabo kutubwira mbega bahagaze gute akajya cyo kwibohorana rero tabara rero bikomoka kuri kahise abatubanjirije kahise rero habaye kabe ariko katwigishe
kwanka kwikunda ahubwo kurondera ineza ya bose. Namujandi bihome yemeye kwitangira igihugu, yambara imyambaro abami, azi ko atari umwami, aravuga ati reka nambare zino mpuzu kumbure umwami arengane, ariko jewe nitangira igihugu. Batabazi bamwita umutabazi nawe nyene Rwagasore, izo ni intwari. Ariko nino musi hariho n'intwari zikiriho, ariko ndavuga izamaze gusezera iyi si, ariko hariho n'izindi ntwari. Hari abarundi bene wacu nino musi bagihagaze kw'ijambo, ibyo bavuze 2010 bakirihagaze ko bavuga ati abarundi babwiza gukira. Mbega bazokira gute? Bazokira ari uko tudacika intege. Burya iyo bavuze ngo intare y'intahera, ikintu gikomeye cyane. Burya nta kintu kibi nko gucika intege mu byo watanguye. Icyo ni ikintu kibi cyane. Rero nariko ndavuga nti izi ntwari zikihari turabirako, zikihari tutorako akarorero tuzikomerezaho. Hari mu banyepolitike, hari mu bo muri sosiyete sivile, bo muri yo bemera kuba banije bakemera gufukamanga. Irya ntwaro ya CNDD-FDD uno munsi hari ibyo baba bafise, ikindi byo bafise uno munsi bemeye kwitwa impunzi. Kuko nta kintu kibi nko kwitwa impunzi. Kwitwa impunzi ni izina rigoye cyane, norivuga ko cyane kubera ko yaba rishimuka bamwe n'abandi. Oya, ariko kwitwa impunzi ni ikintu kibi. Impunzi ntigira izina. Hari aho uca iri zina nitwa jewe, nta buntu nta muntu nsubira kuryitwa, nitwa ngo ni ya mpunzi y'umurundi, basanga cabaye ikindi kibazo. Rero abo bantu niwe ndabadonda amazina uko bakora kose, bo muri sosiyete sivile bakora kugira ngo batabariza abantu bariko baranyuruzwa, bariko baricwa. Abo mu banyepolitiki bakora uko bashoboye kose, ukarora ijoro n'umurango barondera gukiza abarundi. Bakaba barahevye kuronka ibiti, amapemo, amaministere, ubudepite. Namwe numva bavuga ngo umudepite ngo ahembwa za miliyoni zingahe. Izo ntwari z'abarundi b'abajene base guhabwa akazi kabakura kw'iteka, bakemera kuguma y'abashomeri. N'umunsi bakaba bari mu gihugu, bari hirya mu buhungiro, ariko bakemera bakavuga ati turaguma kuco twiyemeje, tubarondera iteka ry'abarundi bose. Ntidushaka kuba banije, ntidushaka kuba nsumirinda, turase kuba sindi umuja, nemera kuba umuja w'abandi. Abo bose jewe twari kandi Imana ikomeze kubagirana. Rero abatabazi aho muri ukomere ku muheto, aho muri hose, abari mu kibira, abari mu gihugu, abari muri kano karere hirya no hino, abari mu makambi y'impunzi, aho bari hose babakangurira kuguma bashikamye, guhagarara bagashira amanga, umugani wa Bibiliya, kugira ngo barondere igihugu. Nta kindi abadukomoka ko bazodushimirako, nuko bazovuga ati basokuru, ba data, basaza bacu, bene wacu hari ico baharaniye kugira ngo tugire igihugu c'iteka. Ariko nkababazwa nkaterwa agahinda n'umurundi abazi yuko aboshwe ari mu buhungiro, ariko hakwiyumvira ineza y'igihugu cyangwa hakwiyumvira ukuntu azotaha, ahubwo akaja guhangana na bene wabo ariko biyumvira ukuntu bazomutahana. Uwo muntu yikebuke. Nogera rero nshimire bano bose turi kumwe muri Nosipesi bemeye igihugu no mwami. Namwe mukomereza kandi ikize ijambo nkunda kubwira abo dutemberana, abo tuvugana, abo tuganira bari mu gihugu no hirya no hino, bariko barambwira ngo turarushe, ngo tumeze uku n'uku n'uku. Nta ngoma n'imwe yo kw'isi idatwarura kiretse ingoma y'Imana. Havutse dusanga ihari bavuga ngo Imana ngo iri hejuru ya byose, ntushobora byose. Ariko ingoma zose zo kw'isi izi twitwa ngo ni z'abaperezida, abacami hirya no hino mu bihugu, ingoma zose zirabaho. Kubemera nibemererwa yuko ingoma zose zivaho kiretse y'Imana. Niya CNDD-FDD yangaje benshi, gusa naho aho umenga n'urusyo twikoreye, ubwo tuzorutura hasi rujandagurike, tugire Uburundi bw'iteka,
aho abarundi twese tuzitwa abarundi, uburundi buzozira amacakubiri. Murakoze. Eko urakoze cane, nta muntu amajambo uvuze aratudugiriza ishaka. Nizere ko ngira uwo yakoze ko rugira vyari vyagoranye, ariko ndabona mikro yiwe yugurutse, singomba ko yohava asubira kumanuka bitarakunda. Reka ndamuramutse n'ingoga, ndanamuhe n'umwanya. Rugira tugire igihugu. Tucitangire. Yego, karibu cane muri kino kiganiro Rugira. Twaraganiriye, histoire yawe yarankoze ko cane gose, kandi ndagushimiye kubona wavuze ati ndemeye nanje nze ndayisangize n'abandi kugira ngo nabo ishobore kubakora ko. Rugira tubarire nawe muri wewe mu buzima bwawe aho ishaka ryavuye n'ingene riharuye, umwanya n'uwo wawe. Murakoze cyane duha ijambo. Mbanje kubaha mwiriwe bivanye aho muri na mwaramutse, kandi tugira igihugu. Tucitangire Murakoze. Ego niko biri kandi nibyo bidukwiye, nk'uko bagenzi banje bagiye barabivuga. Na jewe ndafise kahise kanje canke ubuzima bwanje naciyemwo. Ca mbere co mperako, jewe ndi imfuvyi yo muri 1993 mu rwimo rwo mu ntambara 1993, igihe bagandagura umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Ni ukuvuga ngo intambara yatanguye mfite imyaka 10, imyaka 10 y'amavuka, niga mu mwaka wa 3 primaire. Hama ubuzima bwo mu ntambara ntabwo aba ari ubuzima bwiza twabayeho, bitatworoheye, kuko iyo ntambara niho nabura umuvyeyi wanje ambyara papa, niho yahitanwa n'iyo ntambara. Intambara no kuvuga ngo ubwo rwimo si je jenyene rwahitanye abavyeyi banje n'abandi, hariho abo rwahitanye abavyeyi, inshuti, abagenzi, imiryango itandukanye. Rero intambara imaze kuba, nabayeho mu buzima butanyoroheye, ariko nkaba nari mfise mushiki wa papa, uwo bavukana na papa, niwe yakomeje kundera, yandera bitamworoheye nawe, kuko yari yubatse urwiwe, agubakanye n'umusirikare. Bica biba ngombwa yuko aho twari turi ruguru iwacu ni mu Kirundo mu ntara ya Busoni. Ni ukuvuga ngo byaciye biba ngombwa ko uwo mugabo wa Masenge adutwara mu ikambi ya gisirikare i Bujumbura muri Iskamu, niho yarakorera mu bijanye na gisirikare. Narabayeho mbaho ntiga, ntibyakunda ko mbandanya amashuri, bivanye nyene n'ukungene ubuzima nyene bwari bumeze, kuko n'irya myaka ntabwo byari byoroshe ko umuntu akomeza amashuri. Tubaho mu buzima butatworoheye, kuko ubuzima bwaciye buhinduka, by'amashuri ntitwabikomeje. Mu nyuma turinjira mu mwaka wa 1994, 1994, 1995. Ruguru, urazi ko iyo myaka hariho ikintu kivuga ngo umuntu yo avuye iyo ngiyo ugasanga twovuga ko bari mu ishamba, baba CNDD FDD, barategera imodoka
murazi ko hari ijambo rivuga ngo uruka ibisi ugacika iboro. Ndafise data wacu yari umu professeur yigisha mu makoleje, yigeze kuza kundaba abona ukungene meze ngene ntiga, agira ishaka n'umutima w'urukundo, abwira masenge yuko noshobora kugenda